Sangwe ikaze bakunzi ba televiziyo Renaissance n'umwanya wari w'amakuru muri Kirundi twabategura kuri munsi wa kabiri tubigeregezo rya 28 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2019 zimwe mu nkuru yagize. Hari bimenyetso bitabesha ko Petero Nkurunziza ashaka kugaruka ku butegetsi umwaka wa 2020 nk'umwami yishimikije ubushake bw'Imana n'umwihwezo wa Karoli Nditije arongoye mugambwe ipronotemewe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura wo mwihwezo akawusangira n'uwanonosoye ibijanye na politike Gerard Biranamije akishimikiza ihindurwa ry'icivugo c'igihugu kandi kizoshigwa ku bimenyetso vyose vy'igihugu. Nangingo nayo yerutse gufatwa n'abategetsi b'Uburundi yo kunyaga amatungo y'abahunze igihugu ngo yerekana ko intwaro yari no musi idafitiye imigambi rashe abarundi. Murakurikira insiguro itangwa na Petero Nkurunziza arongoye ishirahamwe rihanira hagati y'akazi na muntu APRODH. Mu rukurikirane rw'inkuru tubashikiriza ku buzima bw'abarundi bahungiye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda mu mpera zano makuru turakubitira mu gisagara ca Muhanga ni mu gihugu cy'u Rwanda aho bamwe mu barundi bahungiye biyungunganya mu bijanye n'ubworozi bw'ibitungwa bito bito. Reka nsubire ndabipfuriza ikaze mu kanya ni Donito. Ndasuye kubaha ikaze murano makuru nemeje kubabwira bimenyetso bimwe biriko birerekana ko intwaro ya cami iri kiragaruka mu Burundi nkuko mukuru w'igihugu adasiba kubigaragaza mu bikorwa akora. Ni ibimenyetso by'igihugu biriko bigaruka ku vyahahora ku ntwaro ya cami ibiriko bikorwa na Petero Nkurunziza akora ku vyo guhezagira ivyimburwa nk'umwami aho nimugihe avuga ko atazokwitoza mu matora y'umwaka wa 2020 kandi akaba yarakuye uburusho buhabwa abahoze batwara igihugu. Ino nkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Reverien Bazikamwe. Vyatanguriye mu ntara zimwe nk'intara ya Makamba ariko uyu munsi mu gihugu cyose Petero Nkurunziza yatanze itegeke ko icivugo c'igihugu gihinduka kikaba Imana umwami Uburundi. Ico kikaba cyari cyo civugo c'u Burundi ku ntwaro ya cami imbere yuko ihinduka intwaro ya Republika igenekerezo ya 28 ukwezi kwa Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1966. Naho ivyo bibaye ubu ariko bifatanye n'ibindi bikorwa vy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza vyerekana ko yoba afise umugambi wo kugarukana intwaro ya cami. Bimwe muri ivyo mu nyigisho asigaye aja gutanga mu ntara hagati ntahengeshanya gusigurira abanyagihugu ko ku ntwaro ya cami abantu bari banywanye, ashaka kubumvisha ko ico yigarukana amahoro yoba atashe mu Burundi mu gihe igihugu kiri mu ngorane za politike kuva we nyene afashe ingingo yo kwitoza atavyumvikanye ko n'abandi banyepolitike eka n'abandi barundi babona ko amategeko yahonyanzwe. Ahandi bibonekera nuko nko mwibwirizwa nshingiro rishasha ryatowe mu mwaka uheze 2018 harimwo ko umunsi abarundi boshaka ko intwaro ya cami igaruka bizoca bigenda uko nyene. Uyu munsi mu majambo ya Petero Nkurunziza aragaruka kuri uwo murongo avuga ko umugwi w'igihugu ujejwe kuganira hagati y'abarundi uzogira uruhara runini mu gushira mu ngiro ico abanyagihugu bazoba bashatse nkuko bivugwa n'umuvugizi wiwe Jean-Claude Karegwa ngo ijambo ry'abanyagihugu rizoca rishigwa mu ngiro ubwo nyene. Ntawo kwibagira ibiriko birakogwa vyo gushinga amashira hamwe afatiye ku miryango uhereye ku muryango w'abahanza Nkurunziza komokamwo. Ivyo byose ababizi baremeza ko izo zari inyifato zo ku ntwaro ya cami. Mukibuka ko wenyene asigaye atunganya ibirori aho bamucisha ivyimburwa imbere agahezagira abakenyezi babifise n'ivyo vyimburwa nyene akanahezagira n'ibitungwa. Ni ngaho bamwe bafatira mu kwemeza ko asa nuriko arimenyereza ibikorwa vy'umwami kuko ari vyo vyaranze abami batwaye Uburundi. Ahandi naho abasavyi biwe baranabivugira hejuru ko yatowe n'Imana atatowe n'abantu. Bisigura ko atabantu bakwiye gufata ingingo ko abisa abandi bagatwara atari Imana yo nyene yahamushize. Eka no mu mugambwe wiwe bakaba baramuhaye icubahiro kidasanzwe aho bamwise imboneza yamaho nayo mu kubigendera yiyita Mosi wo muri Bibiliya aho yategetse uri karasoma Bibiliya ko ahari Mosi ahashira Petero Nkurunziza. Bamwe mu mugambwe wiwe boba babigira babizi ko vyerekeza kuba umwami w'u Burundi ariko hoba hariho n'abakurikira
batazi iyo bija. Ikindi cerekana ko Nkurunziza hari kibanza yibikiye naho avuga ko atazokwitoza mu matora yo mu mwaka wa 2020 akaba yaranakuyeho uburusho bwahora buhabwa abahoze ari abakuru b'ibihugu ukamenga wewe ubuzima abo yasubiriye babayemwo ntiyifuza kububamwo. Ivyo byose biri mu bituma abarundi babona ko Petero Nkurunziza atakindagamije atarukwigira umwami w'u Burundi no kubitega amaso. Kaveriye bazi kamwe tumukengurukire ngo hariho ibimenyetso bitari bike vyerekana ko Petero Nkurunziza ashobora kugaruka ku butegetsi ari umwami yishimikiza ubushake bw'Imana. Bivugwa na Caroline Nditije arongwe mugambwe ipronutemewe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura. Mu burorero Caroline Nditije atanga harimwo ko Petero Nkurunziza aguma ashira imbere ineza y'intwaro za cami hamwe n'umuryango akomokamwo ari wo w'abahanza. Hamwe rero Nkurunziza yogaruka ku butegetsi kandi yaremereye abarundi ko atazosubira kwitoza amatora yimirije bazoba yarabeshe uburundi n'abarundi. Ivyo navyo ngo azoba ari ngendo igayitse nkuko Caroline Nditije abivuga. Twamwakuye ku murongo wa telefone. Yeni baza yuko hari ibimenyetso byinshi byerekana yuko Nkurunziza agomba kugaruka kandi akagaruka yiyita umwami. Hano tanga uturero twari dukenya. Ubwa mbere yarahinduye ibwirizwa shingiro kuko urabye ibwirizwa shingiro mu ntangamarara bavuga yuko abarundi twese tuzirikanye ibyo dutegerezwa imbere y'Imana. Urumva Imana iri imbere y'abarundi n'Uburundi. No mu kurahira mu ngomero ijana n'indwi avuga yuko jewe Petero Nkurunziza jewe mukuru w'igihugu imbere y'Imana mushobora byose imbere y'abarundi. Urumva Imana iza imbere y'abarundi n'igihugu. Murabona kandi yuko bamaze guhindura icyivugo c'Uburundi ahahora ububiko bw'amajambere bashizeho Imana umwami Burundi. Hariho n'ibindi avuga agobetse cyangwa akabivuga ntibitegere neza. Murazi ko yavuze yuko ari gushira imbere imiryango gusumba amoko. Avuga mbere yuko umwami wa mbere yari muhanza nkawe. Urumva ni ibimenyetso by'ibihe cyane cy'abaya ya Kirisi. Kandi murazi yuko kera umwami bavuga bati umwami akubaza imiryango akubaza ibyo wariye. Urumva ni ibimenyetso bidahenda twebwe kumwe twese tutabibona. Byose ibimenyetso bari kugira ngo Nkurunziza ayigire umwami aje agaruke yita umwami asabwa ko yatewe n'umugambi. Jewe novuga yuko atangeka ikintu cy'abagitangaro biraje ko azogaruka aho byawutera mu 2020 akimika agacira umwami yitwa umuhanza wa mbere Nkurunziza wa mbere cyangwa ntare wa kangahe sinabizi mugabo iporo niyo agenda yuko ari Imana yabishatse acebitira gutemberera ibyo ababeshi ko ni kinyoma cyambaye. Nankeka Petero Nkurunziza yo bashaka kugarukana intwaro ya cami. Ivyo bivugwa inyuma yuko umukuru w'igihugu asavye ko icivugo c'igihugu gihinduka bakagishira ku bimenyetso vyose vy'igihugu. Mu babibona uko harimo Gerard Biranamije umuhinga mu vya politike. Kuri we guhinduka ry'ico civugo niryo kwijana. Ubwa mbere hoho icivugo c'igihugu ni ikintu gikomeye cyane kuko ni nka busore cyangwa kivuga mu Kirundi igihugu kigira ko gikurikira kuko ni muri ajya amajambo atatu niho harimwo kino kwita iciyumviro nyamukuru ngenderwa ko gikomeye igihugu kigirako ibindi byose biza bigirako. Iyo rero bihinduye no kuvuga yuko haba ari impamvu ubihinduye. No kuvuga ko ugiye guhindura na politike y'igihugu. No kuvuga ko ugiye guhindura bya vyumviro ngenderwako. Ico ni cyambe nico bita Faransa symbolique politique. Ico umuntu abona najya amajambo atatu. Ayahoraho yarafise icyo asigura, yarafise insiguro ikomeye nayo bashizeho afise insiguro abantu bashobora gutanga. Ica kabiri nuko muri uravye ico civugo gishasha c'Imana umwami Uburundi ni civugo cigeze kuba kibaho ku ntwaro ya cami.
icyo gihe ku ntwaro ya cami turazi yuko umwami yari bavuga ko yavukana na kiranga nako ari abantu bose basenga mu Burundi, bivuga ko umwami yari afise ububasha ahabwa n'Imana kugira arongore igihugu c'u Burundi. Umuntu agakoresha ico civugo, umuntu yumvira ati none ubu inyuma y'imyaka hafi 60 Uburundi buvuye ku ntwaro ya cami, Uburundi turashobora gusubira ku ntwaro ya cami, kuko ico civugo cerekana neza yuko hazoba hariho Imana, hakaba hariho umwami, hakaba hariho n'Uburundi. Umwami nawe ntashobora kuba perezida ari ukwiwe, ntashobora kwitwa umwami, yitwa perezida. Ni ukuvuga yuko muri iyo nuze batanze ico civugo harimwo muragiye inyuma agasesangura, harimo icifuzo c'uko hogaruka intwaro ya cami, kandi ndetse muri ico civugo iyo ntwaro ya cami ivugwamo, urabona ko no mu bwirizwa shingiro rishasha hariho ingingo ivuga yuko umugambwe canke abandi bantu bose baranira kugaruka ku intwaro ya cami babiri kuri bafite uburenganzira igihe ataco bariko baronona mu gihugu. Icya gatatu nuko umuntu abonamwo ikintu gikomeye kindi ni ico no kwita mu Gifaransa sacralisation du pouvoir. Sacralisation du pouvoir rero no kuvuga gutuma ubutegetsi bumva yuko bukomoka handi butagikomoka ku munyagihugu, bukomoka handi no kuvuga ko bukomoka ku Mana, ni Imana yo nyiri butanga, ni Imana yo nyiri ishobora kuga ku muntu. No kuvuga ubwo butegetsi ntibuzoba bukiri mu minwe y'abanyagihugu, ntibazoba bagishobora gutora, ntibazoba bashobora kwitoza ku zindi ntuze, mugabo ntibazoba bagihiganwa kugira babe barongora igihugu. Ihinduka ry'icivugo cy'igihugu bizogira ingaruka nyinshi mbi. Birantamije avuga ko hategerezwa guca hinduka byinshi haba mu vy'intwaro canke mu butunzi. Dusubire tumukurikire. Iyo rero uvuze icivugo gishasha, umwami, Imana, Uburundi, ico civugo kiragira ingaruka, sinzi ko novuga ingaruka mbi, kiragira ingaruka ku buzima bwa politike, kiragira ingaruka no ku bindi bintu byose byubatse igihugu, no kwita l'architecture légale. No kuvuga iki cyambere coco nko mu bwirizwa shingiro ishasha rihari harimo confusion, kuko bavuga ko igihugu c'u Burundi kitegamiye ibintu by'amadini. Ni kuvuga yuko leta ibwirizwa guhagararira amadini ku rwego rungana, nico bisigura laicite. Ugaca usanga rero n'iryo bwirizwa shingiro harimwo mu ntangamarara, harimo yuko guhera uyu munsi, guhera iryo bwirizwa shingiro ribayeho, yuko byose bikorwa ku izina ry'Imana. Mu nyuma ugasangamwo n'ingingo zerekana yuko nk'abantu bazoba barongoye igihugu ku rwego rukuru babwirizwa kuzo mu ndahiro yabo harimo yuko byose bikoze ku izina ry'Imana nkuru. Ivyo rero bica bigira ntuze muri iyo bwirizwa shingiro, kuko mu bisanzwe devise y'igihugu si kintu umuntu ahindura gutyo par décret canke kwijambo yavuze. Devise y'igihugu ibanza guhinduka mu bwirizwa shingiro. Ukuvuga ko ivyo bintu ariko baragira bishobora gutera ikibazo, kuko tuba dufise ivyivugo bibiri, kuko hari icivugo canditswe mu bwirizwa shingiro n'icivugo kindi canditswe ku bimenyetso. Nk'akarorero bazoteza guca bahindura nk'amafaranga, bateza guhindura amafaranga kuko niba bafise icivugo gishasha, ico kivugo kiza kuboneka ku noti kurya ikindi cyari kihari. Bazoteza kuzoca bahindura ivyo no kwita ibimenyetso byose by'igihugu, ukuvuga haba ibidodo, haba mantete ku makete, ivyo ni byose bitaza guhinduka. No kuvuga kuri kubijanye n'amategeko hazohinduka vyinshi. Haba muri politike naho nyene, muri politike guhindura devise nkuko nabivuze bizotuma hahinduka ibindi bintu byinshi cyane, kuko ubu no kuvuga yuko abantu bazoba biriko bayitegura yuko koko hazoba umwami, hazoba Imana muri ubu Burundi bwacu. Izo navyo bica bihindura iki? Bica bihindura ingene imigambwe izobikora, bica bihindura ingene abanyagihugu batwagwa,
kuko mu ntwaro ya Republika ikikuru kirimo nuko abantu bose babangana muga mu ntwaro ya cama abantu ntibangana kuko umwami ari hejuru yabo nabo batwarana babafise nimwe bita mu gifaransa bafise ama privilege ari hejuru kuko bayihabwa nuko bavuka mu nda y'ingoma. Amakuru twabateguriye turayabandanya kubona ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi buriko buranyaga amatungo y'abahunze igihugu ivyo vyerekana ko intwaro idafise imigambi rashe ifitiye abarundi. Ivyo ni vyashikirijwe na Petero Nkurunziza ishiramwe rihanira hagati y'akazi na muntu APRODH akaba hari inyuma y'umwiherero w'abarundi bahungiye mu gihugu ca Canada hari mu ndwi iheze kubwiwe ngo ni intwaro ifise ugwanko n'imigambi yo kwihora. Twebwe nyene tubifata bijya byo kunyaga abantu tubifata yuko ari ya ntwaro idafise imigambi kuko ya ntwaro yonyene yashitse ku butegetsi kubera amasezerano y'Arusha aho ayo masezerano yavuga yuko bazosubiraho umugwi uzobujejwe gusubiza mu zabo abazitaye no gusubiza ibyabo ababinyazwe kandi uwo mugwi wagiyeho ujya mu ujejwe gusubiza ibyabo bari babinyazwe. Twebwe rero ko twashaka ingene ibintu bihinduka ubu rero nabo bakaba bariko baranyaga abantu ngo bashatse gutembagaza ubutegetsi mbere nabo mu mashirahamwe yigenga nabo nyene bakaba barimwo. Twebwe tugira tuti none twavuye he tukajahe bijya nimwe twita rero ati reka twihore reka dukoreshe iterabwoba. Iyo cyagiye kumbabaza nuko mbe Nkurunziza wenyene yivugiye ngo n'imiryango yabo n'abagore babo n'abana babo n'abudukuruza urumva rero wewe agomba kugira ko ahonye bose bagende. Twebwe rero tugira tuti ni intwaro yaje atamigambi ifise kunyaga umuntu ngo unyaze n'umugore n'abana. Twinumva ko ari ubujuju bukomeye cyane mugabo tukagira tuti n'ukuri naho bizoshika utwaye ikintu kidaciye mu mategeko kizosubizwa kidaciye mu mategeko. Petero Nkurunziza yagize icavuga no kubijanye n'amatora ariko arategurwa mu Burundi mu mwaka wa 2020 kubwiwe ngo kuva mu mwaka wa 2010 no mu mwaka wa 2015 nta matora aratunganywa meza ngo nayo ariko aratunganywa uno musazo mu mwaka wa 2020 ngo naco anazoshoboka mu gihe abarundi sinzi bahunze igihugu. Guhera mu matora y'ibihumbi 2010 novuga yuko atamatora yahabaye no mu mwaka wa 2015 novuga yuko atamatora yahabaye. Ubu nabo bavuga ngo amatora yo mu 2020 mbe hazotora abantu ayo matora azobacungerewe n'abandi ayo matora yiyandikishijemwo bandi. Twe tukagira tuti mu gihe abafite ibintu bya politiki mbere natwe muri societe civile mbere bashaka n'amakungu batumvikanye ku yubahirizwa ry'amasezerano y'Arusha ariyo nkingi twari twaronse izana amahoro n'umutekano ari wo muti abari bagwaye amacakubiri y'u Burundi canke gukumirana ku Burundi ari wo muti twari twaronse. Rero aya masezerano adakurikijwe n'ukuri jewe sinojya ngo aya matora ariko aba hirya y'ejo. Nicyo gituma tuguma tubandanya tuzoguma turwana tugira tuti amasezerano y'Arusha niyubahirijwe n'ibwirizwa bw'ishingiro ryavuye kuri ayo masezerano ntibyubahirijwe. Iyo niyo ngwano yo turiko turarwana nayo ubundi n'amakungu turiko turabwira yuko ayo matora atazoba ari amatora. Twebwe rero n'ibizovamwo bumva ntibizoba vyega abarundi uko abantu bicwa ubu niko bazoguma bicwa ayo matora abaye. Nabwiye mucamakeza hano makuru mu rukurikirane rw'inkuru twamatu bashikiriza zerekeye ubuzima bw'abarundi bahungiye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Uno munsi tubabwira ukuntu abarundi bahungiye mu gisagara ca Muhanga
biyungunganya mu bworozi bw'ibitungwa bito bito. Baranshizeho ikigega cyo gufashanya kuko babonye ko hari gihe aduka ingorane batari biteze. Thierry Bigirindavi niyo yaduteguriye ino nkuru. Mu bworozi bw'ibitungwa bito bito abarundi bahungiye Muhanga bakora harimo ubworozi bw'inkoko. Umupfasoni Irakoze Yanita yorora inkoko zitamagi bita pour pondeze atubwira ko ubwo bworozi bushobora kumubeshaho be n'umuryango wiwe. Ubworozi twavuga yuko bwateye imbere, ubu inkoko zarakuze, ubu zirata, yego bisanzwe bimeze neza. Ni inkoko 500. Iyo zita neza zirata amagi 450 cyangwa 470 gutyo onye. Ariko ubu kubera ko hakanye bivanye na klima ubu ntiziko zirata neza. Izi nkoko ziradutunze kuko ziraturihira inzu, zikariha umukozi zigaburira, zikatugaburira na twegwe nazo nyene zikigaburira. Irakoze Yanita ahanura izindi impunzi kureka kwitinya mu gutangura kwijukira ubworozi bw'inkoko kubera bibaza ko badafise uburyo bukwiye, ahubwo bashobora gutanguza make bashobora kuronka hanyuma bazoze baraduga bukebuke. Worora inkoko bivanye n'uburyo ufise, umutaho ufise. Urashaka guhera ku nkoko 30, ku nkoko 50 ukazura uraduga bukebuke. No bahanura yuko dukenye bafise ntibagume batubitse ngo barindire ngo kwejo ngo baronka yandi, nibakoresha binyene bafise niyo azozana ayo yandi bipfuza. Izo herako zose zirakugaburira zikigaburira kubisanzwe, izo gotunga zose zogufasha. Ari 50 ari jana zose zirafise icyo zunganira. Abarundi bahungiye ngaho mu gisagara ca Muhanga bariyungunganije baragira n'ikiga cyo gufashanya bise dufatane mu nda. Umupfasoni Agnes Hakizimana arongoye umugwi wabo Barundi bishize hamwe aratubwira icatumye bagira ico ciyumviro n'ico kigega kimaze kubafasha. Harigeze kuba umuntu yigeze kugira akabazo tubona biratugoye, niho bamwe twagiye hamwe turafata icemezo ko twofata tukagira akagega gatoyi kandi n'ukuri kariko karatera imbere, tugatanga 1000 ku kwezi, tukakagaburamo kabiri ibice 60% tukabifashisha abagize ibibazo, 40% akaba ay'abanywanyi bacu. Ubu turiko turakwiza umwaka, ako kagega kaduhuza kitwa dufatane mu nda, turahura rimwe mu kwezi tukaganira ibitugoye, tukanezerwa n'ukuri, tukibagira n'ivyatwirukangije kuko abantu batari hamwe ntaco bashikako. Ariko ako gasandugu karaduhuje neza cyane, nibaza ko nabandi babishoboye. Udusandugu naho twaba twinshi abantu bakagira aho bahurira, nitwaba twinshi tukazoca tugira collectif. Igihe tutagiye hamwe n'igihe tuzosubira iwacu nta bumwe tuzoba dufise. Bavuga ngo ubugirigiri bugira babiri. No batera kamo ko aho bari hose bokundana bogumana urukundo, nibarabe imigambwe canke intara bavuyemwo, bamenye ko twese turabarundi. Ahi Muhanga abarundi bahatse indaro muri kino gihe barifatanya na bene wabo b'abanyarwanda bariko bibuka imisi 100 ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu 1994 ryamaze. Ngo birababera n'akaryo keza ko kwigira ku banyarwanda bahisemo kwibuka biyubaka maze nabo bakababarira babomoye mu gihugu c'amavukiro. Twebwe abarundi bahungiye mu Rwanda, abarundi bahungiye Muhanga, iyo turiko turibuka tuba turi kumwe, n'urubanza tumarana tuba turi kumwe, biratuma twiga kubabarira abadukoreye ivyaha, abatwiciye abacu, abatwomoye. No kuvuga ngo twarahunze, twataye byinshi, duhungira ku bantu batabigeze gutakaza byinshi, babonye akabi kabishe, babonye ishano amabi atagira uko angana, ariko biyubatse bagira umutima wo kubabarira. Dufise isomo rikomeye, dufise icigwa gikomeye cyane cyuko niyo twava ngaha tugataha iwacu tuzotaha turi urumuri rw'amahoro, twubaka igihugu, twigisha urukundo mu bo tuzoba dusanze, baba bene wacu canke abatwomoye.
igisagara ca Muhanga kiri ku birometero bitarenga 50 uvuye mu gisagara ca Kigali umugwa mukuru w'igihugu c'u Rwanda kikaba kiri mu ntara y'ubumanuko bw'ico gihugu ico gisagara cahungiyemwo abarundi baba amajana 2. Tumushimire Thierry Bigirindavyi no kuri no nkuru ivugwa mu gihugu kibanye cy'u Rwanda cyose urakamako turabashikiriza reka ndabashimire mwese bariko muradukurikira nawe utaha.